Vincent et Vanessa Kenya Lenoir. You can see the emotions are heightened. L'émotion s'entoure à machiner chichaner. Ton sourire, une élégance infinie. Nos regards se sont croisés, un instant suspendu. J'ai pris le temps de t'admirer, accueillir. Tout le monde se tait. Toi c'est on a mis la réalisée. Il est tout ça. Tu es pleine Miss Burundi, un soyons souverain. Je te souhaite de bonnes choses, que ton chemin soit serein. Ton allure, ton sourire, une élégance infinie. Chance que ton chemin soit serein. Ton allure, ton sourire, une élégance infinie. We're going to crown Miss Burundi 2025 in a couple of minutes. Give them the applause that they deserve. They've been working so hard for this moment. On accueille les finalistes. Dans quelques minutes seulement, on va découvrir qui est la nouvelle Miss Burundi 2025. Accueillez les candidats comme il se doit. nk'uko mubibona abigeme 15 bari mu gice cya nyuma cya rino higanwa bari imbere yacu. Mwashoboye gukurikirana hamwe natwe imigambi yabo n'ingene bashoboye kwishura ku bibazo by'umugwi wari kurabaha amanota. Bano bigeme nabigeme twashoboye gukurikirana kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka gushika kuno munsi. Twarakurikiranye kuva bakiza gushika uno munsi tubumviriza, ariko kandi twarafashijwe n'abantu batari bakeya. Twenye rero twabakurikiranye, turafise umugwi wari ujejwe encadrement na suivi, twarakoranye n'uwo mugwi
turafise abatanze inyigisho, turafise abaparteneri batandukanye badushigikiye mu mpanuro bahaye bano bigeme no mu bindi novuga ama visite touristique cyangwa ama visite d'études, ibintu byinshi ababigeme baronse n'ubumenyi buzobafasha muri kazoza kabo. Rero twashoboye kumviriza ubugira kandi muri rino joro aho imigambi 15 twebwe bashoboye biduha yanditse kandi iri budgetitse. Rero ntimutangare kubona tutababajije ibibazo byinshi no kubera imigambi twebwe twari twarayisomye kuko bari baraduhaye yanditse. Kuri ivyo rero haburana babiri hagatsinda umwe, siko babivuga mu Kirundi. Rero mwese muri beza, mwese mwashoboye kutwereka ubumenyi bwanyu, uburanga bwanyu, mwashoboye kutwereka yuko muri abigeme b'abarundikazi baciye ubwenge kandi bafise imigambi irashe ku gihugu c'abibarutse. Ariko tugira twanose, tugira tumenyeshe icese umugwi uza gusigara, uza kwegera hano imbere gatoya, imbere yuko tubandanya ibindi turaza gusoma amazina yanyu. Uwo tuza guhamagara araza kwegera imbere gatoya. Nibutse kandi yuko kubaha amanota ntibyari byoroshe. Nibaza yuko mwebwe muri kumwe dukurikirana ku buryo ngurukana bumenyi n'abo turi kumwe ngaha mwashoboye kubona yuko no munsi baje bazikenyeye, kuko bashoboye kutwereka yuko bose bari mu higanwa kandi bose ari akabijya bongereje mu kuvuga imigambi yabo. Ivyo rero twe twabishimye kuko twabonye yuko bano bigeme bafise kazoza. Twashoboye kugira novuga mention spéciale kumwe muri mwebwe. Rero n'igeno rigitangura ivyari vyabaye annonce, ivyari vyamenyekanishijwe nuko hazotogwa abigeme batanu aribo baza imbere y'abandi. Ariko twavyihweje, twaravye ama initiative yose mwakoze, twaravye ibintu bitandukanye mwakoze muri ano mezi tumaze turi kumwe namwe mu rugendo. Twarabonye hariho abafise ama initiative, twarabonye bafise n'ibindi bintu byinshi mwagiye murongerekana. Rero hari umuntu umwe twongeyemo, ni kuvuga tuza gutangaza abantu 6 muri ino joro. Egome, reka dutangure tuvuga amazina y'abari muri uwo mugwi w'abantu 6. Baraza kuza begere hano imbere, hama muri abo 6 tuca tugira umugwi wa kabiri wo kubaha ibibanza n'amatitre niko bivuga. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 43. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe n'inumero 4. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 41. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe na numero 31. Ni numero 36 yo kwegera. Hasigaye umwe muri wa mugwi w'abantu 6, uwo nawe ni numero 19. Umugwi w'abantu 6 twashoboye guhurizako, twashoboye gutora.
nibutse abo turi kumwe ngaha, nibutse n'abarundi isinzi bariko baradukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi yuko twaravye kuri ibi batubwiye ngaha ibibazo vyishuye, ariko kandi twaravye no ku mavote du public nayo nyene yaratoye. Twaravye ibiharuro dufise mu mavote du public kugira ngo dushobore gutora abari imbere y'abandi mu manota. Rero muri kano kanya tugira tuce tubandanye rero n'undi mugigwa wo gutanga ibibanza, ingene abahiganywe bagiye bararushanwa mu bibanza. Dusabe bagenzi bacu bafise biriya bindi biranga rino higanwa, ni kuvuga amaeshapu, ni kuvuga urugori, babe barabyegereza kugira ngo tugire ko nko mu gihe gisahira dutanga ivyo vyategekanijwe. Nizere ko byamaze kwegera, nabibonye byashitse. Rero dufatiye ku manota, dufatiye ku kungene twababonye, dufatiye ku vyo nyene badusiguriye kuva bakiza mu ihiganwa, twongeye kandi tugakurikiza intumbero ya rino higanwa, dukurikije kandi akarangamutima k'abagize uno mugwi n'ivyo twiyemeje kugira ngo dushobore gushika kwitorwa ry'umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge mu mwaka wa 2025 mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Umugwi utanga amanota washoboye gutanga ibibanza, ivyo navyo bikurikirana uko nous allons d'abord proclamer celle qui a été élue comme Miss Photogenic 2025. Et je vous demanderai d'applaudir Mademoiselle Mugisha Jennifer, numéro 41. Félicitations Jennifer, tu as été la Miss Photogenic 2025. Nous allons maintenant continuer avec la Miss Popularity qui est Mugisha Monica Céleste. Numéro 43. bagenzi bacu sinzi yuko baraba ready kugira ngo dushobore gutanga n'ubwo bushimwe. Ni muri kumuregera ariko Pour la 6e place, je vais appeler Madame Chloé, s'il vous plaît. Madame Chloé pour couronner la Miss Photogénique. Madame Chloé abanguke. Uwatowe kuba Miss Photogenic n'umwigeme Mugisha Jennifer ari ku numero 41. Nibutse yuko kino kibanza kigira gatandatu ni mention spéciale ya jury, nicari carabaye annoncé au début du concours, ariko kubw'ibikorwa twabonye umwigeme Jennifer yakoze
dimension ya jury. Umwigeme wundi ahabwa agashimwe na bagenzi be bavuye mu bihugu byo hanze. Yes, yes, we would like to call upon Miss Tanzania to come and all our guests, wonderful guests coming from abroad, outside of this country, to come and give out. Numéro 19. Number 19. Félicitations. Number 19, Miss Development, given out to her by Miss Tanzania. La place suivante, c'est celle de la deuxième dauphine, qui sera la candidate numéro 4, Bazahi Chakania. Miss Uganda is going to be the one crowning. Our wonderful guest from Uganda is going to be the one crowning her. The number 4. Our wonderful guest from Ethiopia is going to be the one crowning the Miss Popularity. twagira dusabe abakandida begega inyuma gatoya babiri basigaye begere hano imbere dushobore kubereka uza gutorwa kuba Miss Burundi. Mwibaza yuko hagati y'abo babiri aza kuba ari inde? Mwibaza yuko ari inde Miss Burundi 2025? Uwatowe kuba première dauphine 2025 numéro 36. Miss
Burundi 2025, c'est Vanessa Kenya Lacroix. You can see the emotions are heightened. Première dauphine, deuxième dauphine. Et les autres. Ico gikorwa bashoboye gushikako muri rino joro. Ibisigaye aborosha b'amajambo basubire ku ijambo. Nyir'icyubahiro utandukanye umukuru w'igihugu ashike imbere gukeza bano bigeme bahejeye guteka abashimisha cyane Son Excellence le
développement, multilatéralité, photogénique, évolution de monde du jury. Anche Gianni, abbiamo il giudice, la parata, la sicurezza. Le temps d'une photo. Simone bashaka kubashimira Twibukanye Miss Burundi akaba afise n'abavane twibukanye abavane biwe twibukanye bano bigeme mu kanya baca bagaruka mu minota 5. Ton sourire, une élégance infinie. Nos regards se sont croisés, un instant suspendu. J'ai pris le temps de t'admirer, accueillir que tout le monde chantait. Toi c'est on a mis la souverain. Je te souhaite bonne chance, que le chemin soit serein. Ton allure, ton sourire, une élégance infinie. You were number one. Tu es belle Miss Burundi, un joyeux souverain. Je te souhaite bonne chance, que ton chemin soit serein. Ton allure, ton sourire, une élégance infinie. Nos regards se sont croisés, un instant suspendu. J'ai pris le temps de t'admirer.
murakoze cyane nagira sabe kandi aho muri Kira Hospital niba bari hafi nabo nyine begere kugira ngo batange agashimwe kabo icyo bashoboye guha bano bigeme beza bacu babahaye maxi check up kuri batanu bategetse gutora bari bategekanije gutora sabe aho muri Kira begere Kira Hospital navuze ko batanze maxi check up ama consultation ku baganga bazaba bakenewe kwibuka ama resultat y'ama examen yose bazaba batumye Atabaye muremure Icegera ciwe ca mbere miliyoni 15 5 millions pour la première de film icegera ca kabiri miliyoni 10 10 millions pour la deuxième de film Miss Développement, là, il y a des millions de choses. 10 millions pour Miss Développement. Il a savé, on vit ces chèques, il y a deuxième de film,
millions pour la Miss Populaire. C'est également avec la Miss Populaire. Depuis le début, ils ont facilité la collecte des dossiers de candidature à travers ces agences dans tout le pays. Et ils ont offert comme promis, et vous venez de le voir, 5 enveloppes destinées aux 5 gagnantes du concours Miss Burundi. Fiston. anakuja imaya sasa ngira bumucha Oi, oi, oi! Jimmy, ele é um papá. Estou na moeda. Amtupendagi. Bora kama hii jimbo ya Landria iko inatumika. Hapa natukuria kazi kwa kwenye kazi. Hatulikana hadi mbele. Hatulikana ngaha. Una sua cação de pagatório. Eh, wari hejuru wari hasi. Yeah.